43 miliyari uno munsi igeze kuri 50 senki atani nusu tubona iragura byo bigenda gute? Nibuka to kuri nama nabwiye aba BPI ati byo mutuzana mwabipimye cyane mubikura mu mutwe kura ko muhamagawe mu nama muzosanga ibyo navuze byarukuri. Ndabahamagarira rero yuko twongera kurarikira bene gihugu kugira bitegurire la saison C. Nje mpamagarira kandi abo mu bushikiranganje bajejwe kutugurira imbuto. Izo mbuto muzirondere kare ko murumva ko twahora dukura imbuto habaye ibibazo by'uruzuba. Ejo ntimuzoze kwiruka ku munota wa nyuma ngo mugiye kurondera imbuto z'ibigori muza kuzirondera aho muzi atamwimbi wabonetseyo. Nibaza ko ivyo mubizi ko Zambia habaye ikibazo, ko Malawi habaye ikibazo, za Zimbabwe ari hose ko habaye ibibazo. Muca mumva yuko atambuto tuzoronka zivuye Zambia. Muce muzironderera handi. Mu kurangiza rero twabonye ivyatugoye muri iki gikorwa turiko turakora. Igihuta ca mbere igikorwa cyo kugura umwimbo w'ibigori si igikorwa cana gesa cyangwa igikorwa cya siyape. Ni igikorwa cya twebwe twese turi ngaha. Abafise uruhara rwa mbere bazi ubwa mbere bakaba arabajejwe intwaro guhera kuri buramatari ba musitanteri ba chef de zone abakuru imitumba. Twese igikorwa tuza kukigira icacu kandi ahariko haragurirwa uwo mwimbo wose w'ibigori hame hariho ujejwe intwaro ariko abona neza kuri ko bigenda neza. Sinubicyo ibindi bikorwa twovuga tujejwe intwaro ngo turiko turakora aho kugenda gukurikirana bene gihugu bariko bashora umwimbo wabo ko batunganirizwa nuwaje abizanye bitameze neza bitumye neza tumwereke uko ategerezwa kubihingura bikaza bimeze neza kugira nawe agurirwe nk'abandi. Ico cyari cyambere. Kigira kabiri amakonte yose aca kwa amafaranga guhera no musi kuva amafaranga avuye muri banki centrale akagenda dari banki commerciale yose habe hariko inotorite wo muri leta sinya kuri ayo makonte guhera ku makonte yose akiva muri banki centrale konte ya mbere akorokerako tube dufise ko sinyatire y'uwo tuzi ko ari umukozi wa leta. Ageze mu ntara kuri karagura kuri konte y'abariko baragura haje ko sinyatiri ya buramatari mu ntara. Muri komine haje ko sinyatire ya musitani mwavuze ko yari isanzwe iriko aho habura amasinyatiri hose aje ko. Uzoba yasinye ayo mafaranga agiye gukora ico gikorwa amenye neza yuko ari responsable wayo mafaranga. Ikibazo azogira nawe nyine nk'ujejwe intwaro cyane ari uwo muri yanagesa amenye yuko amafaranga ingorane yose azogira nawe azozibazwa. Ikindi nagira nshikirize nkani kigira gatatu tumenye yuko leta iri kugura umwimbo w'ibigori umwimbo wimbuwe mu gihugu kandi leta iri kiragura umwimbo w'ibigori ku barimyi b'ibigori atari kubadandaza.
amafaranga yaharuwe kugira dushe kurya 1700 bayaharuye bisunze le coût de la production niho bashitse kurya 1700. Ayo mafaranga rero agenewe umurimyi ntagenewe umudandaza. Abajejwe intwaro, abajejwe uburimyi n'ubworozi, mwese murazi imirima y'ibigori aho yaririmye. Abimbuye ibigori murabazi. Sinumve hariho umuntu atimbuye ibigori arikaza gutera akajagari mu mirongo ngo ashoye ibigori atabigori yimbuye. Ibigori hagurigwe ababirimye bavyimbuye ku mirima iwabo. Abaciye mu ryahumye abene gihugu abarimyi abo mwimbu wabo tuko turagura twebwe. Muhimiriza abene gihugu bose ko umwimbu wabo bato gutanga ku mafaranga make nahubwo bowugurisha ku giciro ca leta. Abene gihugu bose bamenye munahasha abo bose bagenda kubaca mu ryahumye. Munagabisha n'abene gihugu bose bazokoreshwa bagenda batwaye umwimbu w'abadandaza ngo bagiye kugurisha n'ivy'iwabo kandi bagiye baserukiye abadandaza. Abajejwe igipolisi kw'ibigori byose byinjira biciye mu kinywabi bivuye mu bihugu duhana imbere byose bica bifatwa. Nta kitwazo na kimwe ngo je nari mu Tanzania, wari mu Tanzania nagurishiriza Tanzania. Turiko tugura umwimbu wimbuwe hagati mu gihugu, nitwo kutugura umwimbu w'abarundi bo bari baragiye mu mahanga baza kurimirayo. Oya, turiko tugura umwimbu wimbuwe mu gihugu hagati, apana kwitwaza ibindi ngo je nari mu Tanzania ngo reka zari umwimbu wanje ndagurisha. Ushaka kuzana ibigori byose bivuye mu bihugu bibaye ace ku mihora isanzwe izwi, bize byinjire muri obere ibibone neza ko byinjiye. Anabishikanye abajejwe intwaro mumenye na entrepôt yabisizemwo ivyo bigori vyiwe. Eje ntituzosanga arivyo byazungurutse biriko biza gutera akajagari kubene gihugu bariko bigurishiriza umwimbo wabo. Ko twese dukoranye na Anagesa abajejwe intwaro twiga umutekano w'ibigori byose ibigori byose biri mu mazone kugira tubikureyo tubitware mu mahangare yandi yategekanijwe. Kandi mbere yo kubikurayo tubanze turabe ko ivyo bigori bimeze neza. Nimbe hari ivyo bavyaragiyemo imidite tubanze tuvyanikire bibanze vyume neza kugira dukingiye n'ibindi. Arera ikihuta duhera ku bigori mwavuze biri stoke mu mashuri bijya birihuta. Guhera ejo ivyo biri mu mashuri banyakwahura amatari muze muragira ama visite surprise mugenda kuri ivyo bigori byose aho biri mu mahangare mu mashuri mwugurura imifuko muraba yuko ivyo bigori bimeze neza. Icyo gikorwa mu kigiri cyanye. Aho mvuze babura amatari ba musitanteri bo burumva wo tuzosanga vyononekaye bizoca bigenda neza. Tugiye gushiraho umugwi uzokurikirana igogwa ry'ibigori kugira uzuraraba uko amafaranga ari karasohoka nuko byose biriko biragenda.
ibi tugiye kugikora dukoranye n'abashikiranganje begwa n'iki gikorwa kugira muri leta tumenye uko iki gikorwa giko kiragenda n'uburyo bwose kiriko kiratwara kugira dukinge ingaruka mbi zozoza kubera atamugwi ubikurikirana ku munsi ku munsi. Twese nk'abajejwe intwaro n'uburimyi tumenye abantu bose basigaranye umwimbu w'ibigori bimbuye. Nimuzane ibibindi by'ibiharo ngo mwatumye ngo bababwiye eka tumenye umuntu wese abasigaranye ibigori bose bamenyekanye n'amakantite basigaranye uko angana, tunamenye naho bavyimbuye ahariho aho yavyimbuye aho yabisoromye aho hose tuhamenye, hama dukorere ku biharuro tuzi neza. Hama duhimirize abashora umwimbu wabo w'ibigori gushora ibigori vyumye neza kugira tubakingire ururuja n'uruza abitwara bagasanga ntivyumye ngo bisubize inyuma, yagera mu nzira agacahura n'umudandaza agaca amuhaye atabereye agaca bitanga ngo nakare bari babinyurukananye. Tubahimirize ko abantu bose bashora ibigori vyumye neza. Ikindi nagira nsabe nk'abajejwe intwaro tubanze duhere ku bantu mu guhimiriza gushora, duhere ku barimyi bato bato. Abarimye uburinganire bunini cyane bajya leta yarabagiriye akigoro gakomeye cyane ibaha ifumbire. Tubanze tubabwire babanze batenyenye barindire habanze hashore bajya barimyi bato bato. None ibyo sivyo, abo bato bato baba bafise baba nakeneye n'ubwo buryo gusumba abandi bose. Tubahimirize bajya bari barimye amahegitari manini babanze batenyenye habanze hashore bato bato, bajya bari barimye duto bafise 200 300 gushika ku 500. Abasa amatone menshi babanze barindire bavyanikire neza. Nibaza ko ico cumvikana, kandi nibaza ko abantu babifise ufise itoni ayo makoperative ifise amatoni maremare, sinibaza yuko bobo ivyo batovyumva. Mwabasigura ndazi neza ko bovyumva. Twifuza yuko iki gikorwa turiko turakora kizanira karusho umurimyi, mugabo nikizanira karusho umudandaza yamenye ijisho umurimyi. Kugira umurimyi tumutera intege, ejo nivyo tuzomubwira byo kurima muri sezonse abirime afise n'inguvu, abona yuko ari karusho akuramo. Aha rero murumva rero yuko ko ari guhasha abo bantu bose bajya intege abarimyi. Aba BPA ku bitigiri mwatanze by'imwimbu isigaye itaragurwa mubishire hamwe n'umwimbu umaze kugurwa, muce mubirabanisha n'amahegitari mwari mwavuze azorimwa. Hama rero mutanga amaraporo ameze neza, tureke kuza tugereranya, kandi amahegitari twarimye tuyazi, kandi tuzi umwumbi uva muri hegitari ukuntu bungana. Ibi byose nibaza ko mwicaye isaha imwe mukaraba amahegitari mwatanze azorimwa purura sezombe,
mukaraba n'umwimbu umaze kugugwa muca mubona umwimbu wowe usigaye neza na neza utaragugwa. Ikindi cyihuta guhimiriza abene gihugu yuko umwimbu wose bimbuye atari uwo kuza kugurisha, biyumvira yuko bagurisha hamejo babikeneye bakagaruka kugura bakazoba aribo baba prioritaire habe namba. Uwagurishije yagurishije, mu kugurisha ntabwo bamenye yuko bagurisha umusesekara mugabe ibyo bazokenera mu miryango bakabisigarana. Ivyo navyo mubihimirize abene gihugu kugira nabo nyene navyo nyene bavyumve. Hanyuma ibibazo vyaguma bigaruka vy'amaparete, ntidusubire kumva ibibazo vy'amaparete ngo vyaje kuko basogokuru barabika imyimbu yabo ata amaparete bakoresheje. Imana yaraduhaye ubwenge tubukoreshe twese tugiye hamwe dushiramwe ingufu twese. Mugabo ntihagire umwimbu uza guterekwa ku isima kandi hariho inyishu zindi twabona iruhande yacu twashobora gutora inyishu ejo tugakingira uwo mwimbu ntugire ingorane uhura nazo. N'ivyo sinzi ko hari ubona ikindi twoba twibagiye, ariko ndabahamagarire nk'uko nabivuze nidusubire kwigira bantirumve ko muri iri gugwa ry'umwimbu w'ibigori iki gikorwa tukigira icacu twese nk'abajejwe intwaro. Hari icyo nanibagiye, amafaranga yose anagesa yarose ibanze yishura amadeni yose yari ifise yose atana mu rusigaye. Hama ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buce buvota yandi mamiliyaridi babaha. Twirinde gusubira kugura ideni, ayo mafaranga mugerageze imisi 3-4 gushika kuwa 4 abene igihugu bose bazo bamaze kuronka amafaranga yose bafitiwe kumwe bibigori batanze. Babura amatari mwumvise ko iyo kontu umuca muyisinyako, bamustane murazisinyako gushika ku munsi wa 4 opritari kwa 5 ndazo bari umwene igihugu n'umafitiwe ideni ku mwimbu w'ibigori yashoye. Izo miliyari 26 zose kwa 5 zizobe zamaze kwishurwa abene igihugu. Hanyuma ubushikiranganje bw'ikigega ca leta buce bohereza andi mafaranga na gesa kugira beno babandanya bagura abana bagura ideni. Ngorane niki naco nyine ariko kirafise inyishu kujya nabivuze ubwa mbere kuva kera hose bagura ikawa twese turi bato ikawa bararigura amafaranga batwaye akabaherana kubera ko ikawa ryabayigisha. Ico numva tutoguma dushira imbere nuko umuntu atonda n'umunzani mwisha gosha tarufaranga na rumwe ruriyo waje kugura ibigori. Ico gisa nabi mugabo kwa bene igihugu tubasigurira yuko bariko baragura hariho amafaranga yaheze hanyuma bakabitanga bakazobazanira amafaranga. Ico nibaza ko cumvikana mugabo tugerageze tubitondeshe neza. Ndazi neza kandi yuko aho baza kumvira aho haza kugira ko nabo se bararonse ayo bari bafitiye bizotanga n'ikizere mu bene igihugu. Abajejwe intwara ako nakazi kacu ikibazo cyose cyahaba nuko basanga uri ku munzani atamuntu numwe ajejwe intwara hari. Ujejwe intwara uhari bakabona yuko ari huru kababwira iti bazobazanira amafaranga bo bitanga. Mugabo tudekuraje abo bantu
baca mu ryahumya bene igihugu bakatwara umwimbu wabo ku mafaranga y'intica ntikize. Ndangize rero ndabashimira ndabakengurukira, nizeye neza yuko ivyo twumvikanye nga tugiye kubishira mu ngiro. Basogokuru bati ikibinukugwa ntuvyuke. Twivyukiranye ivyatugoye, amakosa twaciyemwo tuyarihe gukora neza, abene igihugu batunganirwe. Nidusubire kubona ama message hirya no hino ya leta n'ibindi hirya no hino bisa nabi nk'abajejwe intwaro, usanze bagusimbye uri basimbye musitanteri bagasimba buramatari, message bakazidugana hejuru. Murumva yuko bica biboneka yuko abo duserukira hariya hasi tutaba turiko turabaserukira nk'uko tubisabwa. Iki kibazo tukigira icacu kugira abene gihugu tubatunganirize, tubatorera inyishu z'ibibazo biri imbere yabo, hanyuma ikigoba kigende neza, maze nabejo bazongere badutera iteka mukongera kuduza umwimbu. Nabwo uyu mwimbu twaronse uyu muri iyi sezo, muri sezo a tuzowuronke wikuvye kane. Ico nagire mvuge kinini ki, umuntu wese yegwa nuko umwimbu duga, umuntu wese yegwa nuko umwimbu duga. Tugerageze uko dushoboye kose nibisubire gukoroka. Mwarabonye umwaka wa mbere ukuntu byagenze, byaciye bitibuka, tuburiye byatibukiye. Rero gukurikirana bene igihugu, leta iratanga intumbero ikavuga iti tuzofumbiza ire. Mugaga tusanga ari uri nawe hariya ku ruhande yigiriye ku ruhande, bariko batangaza totahaza. We bagutanganye totahaza ujejwe uburimyi n'ubworozi, ujejwe intwaro, bagutanganye totahaza gute leta yavuze ko akora ire? Ivyo ari ntara byabayemo, kandi ugasanga ivyo bifisemwe inyungu redistributere bifumbire. Tuze turaraba yuko ingingo leta yafashe ziriko zija mu ngiro nkuko leta yabisavye, ko nico duhamagara. Turi ntumwa z'urwego nshingwa bikorwa rwa leta mu ntara, mu makomine, mu mazone. Duhagararire izo nzego, duhagararira hariya ku rubuga. Ibintu byose tubishyire ku ruhande, kuko mu gihe iyi ntambwe tugeze ko yosubira inyuma biba bigoye. Ndabahamagarira rero yuko twese dushyira ingufu hamwe kugira iri semo tugeze ko ribandanye nahubwo ritera giyongera, ejo nahubwo vy'ukuri tuzobone yuko utwigoro twose leta iri kirashira mu burimyi ko turiko turatuvyaza umusaruro. Ajya amamiliyardi agenda mu ifumbire n'amamiliyardi menshi. Biraryoshe rero iyo leta yagize ako kigoro, hama n'umwimbu nawo ugacukurikira. Ndangize rero ndabashimira ndabakengurukira, nizeye yuko ivyo tuyaze nga tugiye kubishira mu ngiro ku neza y'abene igihugu tujejwe. Imana mushobora vyose itumurikire, iturongore mu mabanga tujejwe no ku neza y'abene igihugu duhagarariye. Murakoze.